kaze twongere twigire hamwe. Uno munsi tugomba twige ikindi cigisho ciza cyane kivuga ngo icyaha cyababariwe kandi cibagiranywe. Ni itariki 20 mu kakaro umwaka wa 2021. Icyaha cyababariwe kandi cibagiranywe. Hano turiko turiga muri Samuel wa 12 umurongo wa 13 turaza kuraba ariko turaba 5 6 13 muri make turaba 12 hose aho twagejeje yesterday. Hano turiko turabona ko ujya nyene Natani yaramaze guha inkuru mbi Dawidi ko yacumuye kandi yakoze icyaha kuhoraho. Dawidi amaze kuvuga ati nukuri nacumuye kuhoraho, Mana mbabarira. Dawidi yatanguye kwihana, ariko arihana mu gihe ariko aragenda kwihana ku Mana, Natani yaranamufashije amwereka ingaruka z'icyaha ciwe cyose. Aramubwira ati ariko ko wihanye, Imana ntiyemera kupfa, ikwiye ko igihano cy'urupfu. Ariko ujya mwana wabyaranye na Batisheba wewe ntazoba. Hariho ibintu byinshi byakurikiye. Hano hariko ikibazo kivuga ngo ese ko Imana yababariye icyaha ca Dawidi, mbese iyo Imana itubabariye n'umuntu wese yopfa guca cibagirwa gutyo gusa? Ivyo turashobora gusoma neza ku murongo wa 10 kugeza ku murongo 23 dusanga yuko siko biri. Icyaha cyose kirafise inkurikizi, kirafise ikintu kigira, kuko Dawidi Imana yamusezeraniye ko we yabikoze ahinyegeje, ariko Imana izobikorera ahabona ku mugaragaro, ko abana biwe bazomugora bakicana, ko abagore biwe bazotwagwa n'umugenzi wiwe. Ivyo vyose Imana yarabivuze. Icyaha kirafise ingaruka, icyaha kirafise inkurikizi. Icyaha kiratatura abantu, kirashira injyano mu muryango. Icyaha gifise imizi mibi rwose. Icyo gituma icyaha dukwiye kucihana tukakireka burundu, kuko tutakirekuye ngo kigende nitongere kugaruka, icyaha kibandanya kutugwanya. Nicyo gituma hano hari ikibazo. Icyaha cyababariwe kandi cibagiranywe. Dukwiye kwibagira ibyaha by'abandi, dukwiye kubabarira by'ukuri nk'uko Imana itubabarira. Bivuga ngo uduharire imyenda yacu. Nta kanya gacamwo hagati yuko umuntu yihana n'igihe yakira ikigongo cy'Imana. Imana ikikubabarira akakanya nyine. Ihane, akira ubuntu bwa Yesu Kristo, mwakire, hamagara, semerera, vuga ati Mana naragucumuye ko ngirira ubuntu. Mana ndakunyotewe, nkumbuye kongera guhagarara imbere yawe, mfise ibiganza vyera bitariko amaraso, mfise iminwa myiza itari mu bubeshi, shaka guhagarara mfise ibirenge vyiza bituruka nkira gukora ikibi, shaka kwezwa nawe. Imana ikikubabarira. Iyumvire, senga, saba ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data mwiza, shimwa rwose ko ari butubabarira. Ezi icyaha cyo cyose kituriko ugikure ku bugingo bwacu, maze Mwami tugende nk'uko wagenze, tube nk'uko ubaho, tudacumura, tutaryarya, tutica, tutiba, tudakora ikibi na kimwe, ahubwo twishimira ivyagezwe vyawe, ari byo dukoza kwamiza ku mutima murango n'ijoro. Ibi tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.